bakunzi ba JCTV, iki ni ca kiganiro ugwaruka mu iterambere, ikiganiro imisi yose cama giha akaryo ugwaruka n'abandi bahinga bariko barakora mu bikorwa by'iterambere by'igihugu. Uno munsi rero twatumiye umutumire adasanzwe, n'umuyobozi asanzwe ayoboye ishirahamwe bita Nekos. Mu majambo y'imfunyafunyo nibaza yuko uno munsi nkuko mubibona ngaha kuri plateau aza guheza kutubwira ivyo iryo shirahamwe rijejwe. Turabaramukije kandi turabahaye n'ikaze. Ego ndashimiye JCTV yantumiye kugira ngo tuganire kuno muhingamo. Jewe nitwa Ndikumana Jean Claude. Hanyuma mfise impamya bushobozi zitatu. Imwe ni y'ubuhinga mu bijanye n'amatara. Hanyuma ndafise iyindi impamya bushobozi yisununuye ya maîtrise mu bintu bijanye no gutwara ama projet. Hanyuma ndafise n'indi mpamya bushobozi ijanye n'ibintu by'ibidukikije. Hanyuma no gukingira amashirahamwe. Ego. Mbega uno munsi muri ivyo vyose udondaguye, mbe uno munsi waje kutuyagira iki? Uno munsi naje kubayagira ibijanye n'ishirahamwe nsanzwe ndongoye gitwa Nekos. MIC no kuvuga n'ishirahamwe rijejwe ivyo umuyaga nkuba no kubaka, na cyane gutanga impanuro ku bakora muri byo bisata by'inyubakwa by'umuyaga nkuba hamwe n'amagara meza ku bakozi n'akazi n'ibibanza bakoreramo. Ikituzanye no munsi uje kuganira kugira ngo tumenye ingene inyubakwa, amatara n'ibijanye n'ubuzima bwiza bw'abakozi n'akazi n'ibibanza babakoreramo ingene vyotunganywa ku neza y'iterambere ry'igihugu. Ego ubandanije uduga kwijambo, mbega Nekos mu majambo yose ni iki? Nekos mu majambo yose n'ururimi rw'icongereza ruvuga ngo Ndikumana Engineering Consultancy and Construction Services. Hanyuma MIC ni Mire Independent Consultants. Bivuga nishirahamwe riri mu bisata bibiri. Kimwe kijanye no kubaka ivy'amatara n'amazu. Hanyuma n'impanuro no gutanga impanuro ku bakozi n'abafite amashirahamwe atandukanye. Ego. Mbega Nekos yatanguye ryari, uno munsi ibikorwa mu bigejeje he? Nekos yatanguye mu 2013. Igenda irakora icumbagira buke ko nagize umwanya ndavanga mu gihugu ndaja kurahura ubumenyi hanze kugira nige kunonosora iby'amatara hamwe n'ivyo ibidukikije. Ari naco gituma twakora buke ariko ubu intambwe tugeze kwirashimishije. Turatanga impanuro batwituye, hanyuma no kuba dusavye ko tubakorera iby'inyubako canke iby'amatara tukabikora. No munsi turakora bitari bike. Nkaba nabamenyesha yuko nk'uno munsi turiko turakora duhanura bariko ratanga amatara mu ntara ya Kirundo mu makomine atatu, Busoni, Bugabi, Busoni, Gitobe na Bwambarangwe. No kuvuga uno munsi ibikorwa mugeze ko murashobora kuvuga ko muvyishimiye ku rugero rushimishije? Turabyishimiye cyane kuko tubikoresha ubuhinga kandi tukabikora n'abadutahura. Turafise devise ivuga ngo dukorana n'abantu babishaka kandi bavyifuza, ariko ntidukorana nawe bikeneye gusa. Ego. No kuvuga nk'uno munsi Nekos wo kwifuza irishira hamwe ryanyu kurigendera yobasanga he? Rifise icicaro gikuru kuri aho bita kuri Saint Michel mu nyubakwa iri mu rectora ya kaminuza y'ibiyaga bigari. Hanyuma ikabise n'igisata c'ubuhinga kiri ruhande y'ibarabara bitamangiye aho riko rubaka inyubakwa izojejwe kuzoba inyubakwa y'ibanki y'igihugu BRB. Ego atari gufasha abene gihugu canke abo bantu bafise imyuga bariko barakora mu bijanye n'umuyaga nkuba, nta bidandazwa bijanye n'ivyuma bijanye n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba mudandaza? Ibyo ntiturabishikako kuko ni intambwe tuzojako. Ubice dukora tugerageza
kumvisha abantu kwitunganya no kubaka ibintu ku buryo bugezweho kandi bujanye no gukingira ibidukikije cyane cyane. Ego mu ijambo rimwe mukora consultance. Ego. Ego Nekosi twumvise imyaka yatanguye, mbega uno munsi mu gihugu kiretse aho mu Kirundo nta bindi bikorwa mumaze gukorera mu gihugu bigaragara? Ibyo tumaze gukora ni byinshi. Turamaze kuba dufise ibyo tuzokubaka mu ntara ya Makamba, intara ya Muyinga, aho tuzoshira amatara muri zo ntara, hama tugashira n'amatara mu ntara ya Ruyigi aho bita Ibirime. Ivyo tukazoba turiko turafasha ishirahamwe rijejwe gutanga amatara mu gihugu hagati yitwa ABR rya Hydraulique. Ivyo tuzobikorana nabo kandi tuzobikora ku buhinga bugezweho. Mbega kiretse amashirahamwe mukorana, mbega nka jewe nk'umuntu ndahantu mu ruhande rumwe rw'u Burundi nifujije yuko nubaka inzu kijambere ikwijije amategeko nk'ivyo muri ko muravuga ngo by'umuyaga nkuba umeze neza, mbega n'umuntu abashatse kubitura muramwakira? Ego murakoze cyane. Ari abantu basanzwe bumva bashaka gukora umuyaga nkuba kandi bakora ku mategeko, turabakira hanyuma tukanabafasha mu buhinga bwo kubutanga canke bwo kuwiha nyene, waba ujanye n'izuba canke ujanye n'umuyaga, eka turabashafasha no gutanga umuyaga nk'ujanye uvuye ku mazi. Ivyo turabikorana nabo gushikaho tubashikiriza kandi bimeze neza. Hanyuma naho baba bashaka impanuro kugira ngo bo nyine bavyikorere turabibafashamo. Yego. No kuvuga uno munsi Nekosi ni ishirahamwe rikomeye cyane muri kino gihugu, umuntu wari we wese yo abituye muzoshobora kumutunganiriza. Ego ubukomezi bwaryo buhagaze ku bumenyi, hanyuma bugahagarara no ku bahinga basanzwe bavyiza bino babizobereyemo. Ego. Ku buryo ubituye udataha uko je nageze gukora mu gisata kijejwe gutanga umuyaga nkuba mu gihugu hagati, njeje ubuhinga bwo gutanga umuyaga nkuba imbere yuko nja kubandanya amashuri mu bihugu byo hanze. Urumva yuko hari akarusho kuvyo nari nsanzwe nzi naje nongeyeko, kandi no munsi turakora n'andi mashirahamwe mpuzamakungu nk'ishirahamwe ryo muri Afrika y'Epfo ryitwa Live Line Technology. Turakorana, hanyuma hariho n'amashirahamwe atandukanye yo muri Kuwait n'ishirahamwe ryo muri Mauritania. Yego. No kuvuga nka bamwe bandi twari tumenyeye urundi gwaruka turutumira canke abandi bantu tubatumira bakatubwira ati twebwe dufise ingorane y'uburyo kugira dushike kuri ibi vyiyumviro, mwebwe namwe kugira mu nta ntambamye mwigera muhura nazo mu bijanye n'ibi bikorwa mukora? Ego intambamye ntizibura mu kazi kose. Intambamye twebwe duhura ni intambamye z'uko utwituye aza atawe ujya afise bukwiye, ariko turashobora kwicara hamwe tukarondera abantu badufasha kumbure mu by'iterambere. Ibyo dukora bijanywe n'igihe tugezemo bita development durable. Hariho uburyo bwinshi butangwa n'ibihugu mvamakungu hamwe n'ikigega c'isi yose bituma igihugu gitera imbere. Muri ivyo imyaga nkuba izo mfashanyo nyinshi barazitanga kugira ngo abantu abene gihugu hamwe n'abantu bose bifuza kuronka amatara yaronke, kuko turacari nyuma cyane. Hanyuma no mu by'amabarabara murabona ko dufise amabarabara atari ashemeye cyane, baratanga ubwo buryo hama tugaheza tukiga uko twobikora hama tukabafasha tukabikora. Ego subire nibutse abantu yuko kino kiganiro turiko turakurikirana ari kiganiro ugwaruka mu iterambere. Subire twibutse abariko baradukurikirana yuko iki ni kiganiro ugwaruka mu iterambere. Umutumire ni Jean Claude Ndikumana. Jean Claude Ndikumana asanzwe ayoboye ishirahamwe rikora consultance mu bintu bitandukanye. Mbega Jean Claude, iyo bishitse murabona ko mu gihugu hama hariko harubakwa inyubako nyinshi, abantu bugasanga bariko barinstalla ama installation adakwijije, ugasanga amazu yabo ari karasha, mbe bihora bishika mugatanga impanuro ku bisata bitandukanye, bigenda gute? Ego murakoze. Nawe ari yuko nakoze muri ministere isanzwe ijejwe ivy'imyaga nkuba mu gihugu,
mu gisata cyane cyane gitanga amatara hagati mu gihugu. Ubuhinga twari dusanzwe tuzi nubwo twagiye kurahura hanze turabukoresha n'ubu. Hari abashobora kubifata yuko umenga ngo binjire mu kazi, ariko ibintu byose by'inyubako rusange birabwa n'uwari wese. Hari abo duha impanuro bakazikurikiza, hari n'abandi batazikurikiza. Mu minsi yeze twaratanze impanuro ku bari ko barubaka ibarabara rya Kanyosha bashiramo amapave. Turabara tuti aya mapave naho mashira muri iryo barabara ntibyagendeye kuja mu mapave. Barifashe minenegwe, ariko urabona yuko ibarabara ryasambutse. Icari sambuye n'amazi y'imvura ava mu misozi. Twabara tuti uhashize kaburimbi amazi naho yoza aracako hejuru akarenga, ubwo hashize amabuye amazi anyirika munsi y'amabuye akaca yazura akayata ku musozi. Hariho ikiraro kiri kuri iryo barabara, ni barabara ry'indwi. Baragikoze bagikora nk'uko ibarabara ryari risanzwe. Bibagira yuko igihe ryakogwa atamazu yari mu misozi kugira ngo arekure amazi menshi y'umuvuduko. Twarabasavye tuti aha muvugana n'abijeje iryo barabara mukariduza, mukarigira kujya ku mugongo w'indogobwa kugira ngo amazi ashobore guca munsi yajya arengana. Ariko no munsi naza yuko imvura niyabandanyirwa ku muvuduko iriko bizogenda nabi, kuko muzosanga ibarabara ryasambutse. Hariho n'irindi barabara riko ribaka ya aeroport. Iryo barabara jewe nama nariciyeho kandi nguma ntanga impanuro muri rusangi. Ni barabara dufitiye inyungu cyane ko ryerekana isura y'igihugu. Iryo barabara rirakwiye kwitonderwa mu kuryubaka bakariduza hejuru rikamera kujya ku mugongo w'indogobwa, hanyuma bagashiramwo imiringoti imanukana amazi ava haruguru amanuka hepfo, hanyuma bakayajana mu kiyaga. Munazi yuko haruguru yaryo hariko kubaka igisagara amazu meza ateye mu misakara bita quartier Miroir. Iryo barabara ryubakwa kujya ariko rirubakwa, abafite amazu bazogira ingorane. Amazi azoba yagomewe n'iryo barabara acaguma ku ruhande rwo haruguru, ashiruzura muri ziyanje zose. Urumva zigiye gusambuka. Ivyo tugomba tubitanga impanuro kugira ngo abijeje babikore, kugira ngo ejo ntize twicuze inyubako rusange ziriko zirasambuka. Hanyuma muri ico kiyaya nyene iryo barabara bataridugije rizokwama rifite ingorane ko rizokwama rimwe umwuzura w'amazi, hama n'ibidukije ntibizoba bikingiwe neza. Rero impanuro nk'izo turazitanga no mu byo kwinstara amatara. Turiko turagerageza gufasha kugira ngo abajeje ubuhinga mu byo gushira amatara mu mazu bashireho ivyo kwemeza yuko inzu yabaye installe neza. Hari amazu azarasha kubera installation zabaye. Ikibituma si kindi igisata kijeje amatara Regideso caratereranye abene gihugu kwishiramo amatara mu mazu. Cyo kikagarukira kuri kontere, ariko siko byateza kugenda. Regideso imbere yuko itanga kontere turahanura yuko yobanza kugira ico bita inspection, ikara yuko ibiri mu mazu byashizweho ku buhinga bugezweho kandi ukingiranye n'inzu. Ko nyene inzu arubaka we ntabazi bizokurikira. Rero izo mpano turazitanga kenshi yuko hateza kuba igisata cyo muri Regideso kijeje kugira inspection y'ingene amazu yashizwemo ayo matara, kuko abayashiramwo urashobora gukoresha umuntu abimenyereye afise ubuhinga cyangwa ukoresha n'undi yavyigiye ku kazi. Ivyo rero biratandukanye. Regideso nica ishiraho umugwi ujeje kwiga ukabona yuko iyo nzu ikwije amategeko. Idakwije amategeko bakabanza bakabangira kuya kontera gushikaho uwo muntu akoresha abavyize bafite ubuhinga, hanyuma Regideso zikazi kabona yuko bikwiye ikingira iyo nzu. Ikibituma usanga ari karitembi y'ivyo bakoresheje, hanyuma ugasanga mwene inzu ntabyazi bamuhenze canke byakozwe n'umusavye amahera make, ariko Regideso niyo yoca iza irabikosora. Izo mpanuro rero nk'izo zirakenewe mu gihugu kugira ngo bene amazu ntibahombe, hanyuma na Regideso ntitakaze ubwizigirwa. Ego tukiri ngaho nyene mu bijanye n'inyubako, biragaragara neza uno munsi yuko hari ibibanza usanga bahaye abantu mugabo ugasanga ivyo bibanza vyubatswe
vyubatswe bikurikije amategeko no kuvuga baraguhaye ikibanza muga mu nyuma ikibanza cawe kiragiye gutwarwa nk'akarorero dufatiye nko mu kibenga hariho abantu baronkejwe amaparcelle munsi ya Avenue du Large no munsi amazi yaduze akabatera mu Nyabugete naho nyene hari ahantu twabonye hacitse uri mu gushika ko aho bita kuri Nyabugete beach no kuvuga ibarabara ryaracitsemo kubiri kubera umuvuduko w'amazi mbega iyo bishitse abanyagihugu bagahomba kubera ivyo kandi baronse parcelle ahantu twitwa ko hakwijije amategeko mbe vyo hari ico mu bihanurako ego igisagara cacu kiri ahantu hahanamye gikikijwe n'imisozi kandi iyo misozi uko tuyubakako irekura umuvuduko w'amazi menshi hama ikiyaga kucegera uri kuregera kuco bita nape iyo nape ntirekura amazi ngo abandanye ishiyagumya rero uhereye mu Kabondo washugenda hajya urabona uri kuraja kwibarabara rya uvuye haruguru y'iradio hariho agasozi kerekana neza ukungene ikiyaga aho cahora ushufata ijyangero ugashubandanya mu Kinindo ukabandanya gushikaza Nyabugete hariya hose abantu bose bahubatse bazi yuko nape yahiri hafi cyane rero mu gutanga ibibanza muri iki kibanza nibaze yuko ubuhinga butaba bwakurikijwe neza kuko iyo bwakurikijwe neza hariho hepfo y'ibarabara rya Large niba bahatanga ibibanza hajya haba hagenewe gushigwaho ibigo vy'iratiro bijanye n'ibidukikije bakatera ivyatsi vyiza hakaba ahantu ho gutemberera gusa mugatara kwikorera inzu iremereye kiye kibanza rero naho abantu bagumye bacubakamo impera n'imperuka tuzohomba kubera yuko ikiyaga kirafise ibiringo vyacu mu byukuri ikiyaga inyuma y'imyaka 50 kirisubiriza kikagarukaho cahora ubu rero faze turimo niko biriko biragenda muze mubaza abantu bubatse hajya mu Kinindo imyaka bahubatsemo ugereranije imyaka 50 ikiregera no kuvuga ko ikiyaga gisubira kugaruka hajya nyene kubera yuko amazi y'ikiyaga Tanganyika ava mu kiyaga mu ruzi Rusizi nago ruza ruzana amazi ava muri vya biyaga bito vya Rubere vya Kivu uko hariya muri bya bihugu amazi asubira kugaruka aho yahora niko Tanganyika igaruka aho yahora no munsi rero bijya bibanza vya Tempete bijya bibanza vya Sabemeri bijya biteza guterwa n'amazi uko bizogenda kose nico gituma rero abantu bafite amazu hariya nko ku buhinga tuba twarize turabasaba yuko uno munsi bo baritegura kuzova muri byo bibanza kuko nta bazohungira amazi ikiyaga Tanganyika habibaza ngo barashobora kubaka bakaduza inzu hejuru ariko ntibishoboka kuko uko duza inzu hejuru nivo y'amazi nayo gumiduga kandi musanze mubibona ubu yuko aho tugeze amazi ariko arakurikira aho yahora mbega tukiri ngaho nyene mbe nk'uwo kwiyumvira kuhimuka akazokoca yiyumvira nk'inyuma y'uwundi mwaka amazi yapungutse akagaruka wowe mwo muhanura iki nk'abahinga okay ibyo nibaze ko ntawe no bihanura wo kwibuka yo kwimuka kava burundu n'icabishe kibanza yo kigurisha canke akagisubiza leta ikamuha handi hajya hakaba ikibanza ciratiro byo bavyiza kuko naho yo hagaruka sukuvuga ngo n'umwaka umwe no kuvuga amazi yagarutse amarindi imyaka 50 canke 25 iyo niyo ishobora kwibaza ati hazoshira hume hasubire habe isi ikomeye hanyuma hari ibintu by'ubuhinga ahantu hari amazi menshi muci haruma agacasatagurika no kuvuga ho ubatse inzu iyo nzu yantizo kugira ikomera iyo humye impome z'inzu bisha zisaduka ngira urabona iki kigo ca Rwakarede Rwakarede hajya hari amazi mu kuzimu muci haruma agakomera kwera nibumba hanyuma igihumba ricagisatura mu bice byinshi n'impome wubatseho ntizisubira kuba kuri rwa rugezo ruringaniye zariko ahubwo ahasadutse haca hanyika ahatasadutse haguma hejuru n'ubwo iyo nzu ya ntigera ikomera nabire bibanza rero ariko barubaka niko bigenda ubu rero muri iki gihe benshi bibaza ngo ajya amazi ko ari karagaruka azokama niyakama hazocambira nkahumye kubera zo yanyikiye mu kuzimu hanyuma amazi ahari uzosanga afite imigaga ahantu hose
nanye nacakoroka hanyuma yamaze asubiye kugaruka kuzora kuzisambura gusa rero nico gituma duhanura abantu yuko baguha ikibanza cegereye kwitanganyika mu kubaka inzu waraba inzu hubaka yuko ari inzu temporaire atari inzu izomara igihe atari inzu ukeneye kwizoramba ari zanzu ziratiro ishaje uyikuraho gasubizaho iyindi hanyuma hari ikindi ntogenda ntavuze muri iki kiganiro gikomeye mpanura n'abarongozi b'igihugu turafise ingorane y'amatara n'amazi mu gihugu cyane cyane ngira mvuge ku mazi kuko twari turavuga ibyo mu gisagara ca Bujumbura jewe ndifuza yuko mu minsi iri imbere abaturongoye bazohamagara abahinga bose tukiga neza ingene dushobora guha amazi iki gisagara ca Bujumbura tutakuye mu Tanganyika igituma ndabivuze beshi harabo duha tubiganira bakavuga ngo wewe uri kurashikuza ngira murabona yuko abantu bari barubaka baduga ku misozi amazi ava mu Tanganyika akoresha amapompo n'umuyaga nko kugira ngo bashikire ariko ntabashikira ko ni make ndifuza yuko mu minsi iza abategetsi bo kwiyumvira kugomera inzuzi ziva mu misozi bakazigomerera ruguru hanyuma tukagira ibiyaga hejuru mu misozi hama hakabaho n'amatangi ahingura ayo mazi akaba amazi meza hanyuma mu kuyaha mu gisagara akaza yishungurura atari amazi baduza niba yaza yishungurura nta muntu n'umwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura azokubaka inzu ndende ngo abura amazi kuko ayo mazi azoba aje byoroshe hanyuma ashikira abantu bose n'ubatse ku misozi yaronye ariko no munsi ntije gukura amazi mu Tanganyika ngo tuyadugane isororezo hamongoze uwo muntu yamaronka amazi iminsi yose wana nkaboka amahoteli bubaka amazu menshi akeneye amazi menshi rero ivyo ni kibazo gitegwa kwicarirwa n'abantu b'abahinga bagafasha leta kwiga umugambi w'imyaka myinshi kugira turonka amazi ubutagisubira inyuma hanyuma na rigide zitezurirwe ivyo kwa batwandikira ngo station pompe numero 1 pompe numero 2 zapfuye ivyo no kubera yuko ziya pompe baziruhisha ntizishobora gukwiza amazi hejuru mu misozi iyo ni impanuro noha abarongoye Regideso n'abarongoye igihugu cy'u Burundi na cyane cyane abajejwe ubushiranganje bw'amasoko ntanganguva n'ubutaka barakwiye kwimvira uwo mugambi wo gukura amazi mu misozi gusa ayo mu Tanganyika tukayareka akagira ubuzima bw'ibikoko bihaba n'ibidukikije ego mbe Claude iyo uri kuratanga impanuro nk'izo uziha ibisata bitandukanye mu gihugu uhora ubona bavyakira gute mbe ubona abo muganira n'abantu bakumviriza bakaguha umwanya kugira ejo igihugu cyacu gishobore gutera imbere kuri izo mpanuro izo mpano bufise ego murakoze abo mpanuro kenshi baravyumviriza kandi baranshikira bakavuga bati no kuri ico ni ikintu ciza ariko icyama kiza imbere ni bwa buryo buke ariko jewe sindi umuntu atizera ndizera kandi uburyo buza ari uko umugambo hari yego iyo habonetse umugambi n'uburyo buca buboneka ngira murabona ingene amatora yatunganijwe agashoboka yego kubera yuko yateguwe yego hanyuma amahera araboneka subire nibutse abariko barakurikirana JCTV ikikari kiganiro ugwaruka mu iterambere ikiganiro cyamagiha akaryo abahinga ugwaruka rufise ubuhinga ruriko rurakorera muri iki gihugu cyacu ego nkuko mubibona no munsi turi kumwe umutumira dasanzwe asanzwe ari n'umuconsultant Jean Claude Ndikumana ego twari duhejeje kubabaza mbega iyo muri ko murahanura ntimuheza mugahura n'intambamye ko mugiye guhanura nabivuze intambamye ntizibura ariko si intambamye nova yuko ari intambamye zikomeye gose kuko iyo uratanga impanuro hari uzi akazakira kandi akazishira mu ngiro n'undi uziha ntazifate nka nkama muri ico gihe ntaco bitwaye kuko iyo uvuze ntihabura igisigara muri we hanyuma iyo hoho wahanuye ikintu hama ugasanga uwo wahanuye ntiyagishyize mu ngiro aciye ahura n'ibindi bibazo mu nyuma impanuro zose azozikurikiza kuko azobona yuko utari kurarondera nabi ari kurondera neza nko kubijanye n'ivyo turiko turavuga vy'inyubakwa rusangi canke inyubakwa z'abantu basanzwe bariyubakiye nta muntu woha impanuro ngo azanye
hari impanuro tutanga barinze kuturiha, hari n'izindi impanuro tubaha ataco tubarishije. Impanuro zijanye n'ubuhinga, iyo umuntu uzimuhaye ataco umurishije nibaza yuko atozanka. Yego. Ariko byinshi numvise nyinshi ari zo mutanga ataco musavye. Mbe mubikora kugira muteze imbere inyubako z'igihugu? Ego. Izo dutanga ataco tuzinze gusaba, no kuvuga ziba ari impanuro muri rusangi kugira ngo umwe wese azifatiye ko akora ibirama kandi akora imeze neza. Hanyuma hari izindi impanuro usanga zisaba kwicara mu biro ugaharura ugakora ivyigwa, izo turazihisha kuko ziba ari zijanye no gukoresha umwanya muremure, bisaba yuko heba ibindi byose ukicara kuri ivyo hama ugatanga ibikorwa bimeze neza. Akarorero ni nka supervision yibi by'inyubako zaba iz'amatara canke iz'inyubako z'amazu, canke supervision ijanye n'amagara meza ku bakozi aho bakorera n'ibikoresho bakoresha. Ivyo turabihisha kuko bidusaba umwanya munini wo kubaha kumwe nabo, izo turazirihisha. Mbe ikiganiro gisa n'ikiri ku musozo, mbega nakahe kamo mwotera ibisata vy'igihugu na cyane cyane ibi bisata usanga bijejwe inyubako, ibisata bijejwe gutanga amazi ya muyaga nkuba, nakahe kamo mu watera? Ego, urakoze cyane. Icambere dufatiye ku ivy'inyubako rusangi, zishoboka mu gihe hafashwe ingingo ikomeye ku nzego z'igihugu. No kuvuga ku basanzwe babijejwe na cyane cyane abatanga uburyo. Ya mbere ni yuko nta nyubako nimwe ikwiye kuba hatabanje kuba ivyigwa vyibanze, hanyuma bikemezwa, mu nyuma hakabaho ivyigwa vyagutse bishira ingiro. Ivyo igituma ndabivuze, hari ivyigwa bikorwa bitabanje gusubirwamwo kugira ngo birabe ko bijanye n'ibihe, bijanye no gukingira ibidukikije, hama bijanye n'uburambe, no kuvuga yuko bizobandanya. Akarorero, iyo dutanze impanuro ku kintu c'ibarabara, hariho imyaka uha ibarabara rizomara. Iyo ivyigwa ubonye yuko muri iryo barabara nibarikora uko ritazomara ico kiringo wewe warishizeko, nico kimwe n'ivyo amatara, uraheze ukabisubiramo ukaraba yuko utokongera ikiringo. N'akarorero keza nko kubarabara rikozwe ugasanga rimaze imyaka 5 rigaca rihera. Aho muri by'ukuri nta vyigwa vyiza biba byarakozwe. Ibarabara rimaze imyaka 10 rigaca rihera, nta vyigwa vyiza biba byarakozwe. Ibarabara riteza kumara imyaka iri hejuru ya 25. Muri ico gihe ivyigwa biba byagenze neza. Ivyo rero abadutwara, abarongoye inzego zitandukanye zifata ingingo bo bikorerako. Hama ivy'amatara. N'ivy'amatara nta matara ushira ahantu ngo amara imyaka 15, muri ico gihe nta vyigwa vyiza biba byarakozwe. Amatara nayo nyene ahera ku myaka 15 no kuduga. Muri ico gihe biba byakozwe neza. Akandi kamunotera nyene abaturongoye, ikijanye n'amazi, amazi n'ubuzima. Ni ikibazo kidasanzwe gikwiye gufatirwa inama rukokoma kugira ngo bige ikibazo c'amazi burundu. Akarorero nuko iyo ukoze akantu gato kubera ufite amahera make, kamara umwanya muto kandi ya mahera gakora, hanyuma gasubira gakora kandi gato kakamara umwanya muto kandi ya mahera yakoze. Nivyo ko dufata umwanzuro w'imyaka 10, 15, 20. Mugabo iyo nyubako dukoze y'amazi ikazoshibandanya ikomeye. Uno munsi niyaba Regidezo ishobora kubona yuko amazi zirashikanije ku misozi ikoresheje amapompe no muyaga nkuba, ni vyiza cyane yuko yo kwiga n'ingene yashikana amazi avuye mu misozi atamuyaga nkuba ikoresheje, kuko umuyaga nkuba uzocukora ibindi. Umuyaga nkuba ukoze uko upompa amazi bazoshobora gukoresha mu nganda. Nico umuntu ateza kuraba yari karagira ubuhinga, akabona ati kugira ndugana amazi mu misozi gushika hariya isororezo nzokoresha umuyaga nkuba ngana uku mu myaka ingana uku. Hamwe acuvuga ati ninayakura hejuru mu misozi azobandanya aza
nta muyaga nkuba bizontwara hanyuma azomara iki kiringo kingana uko ya mahera wakoresheje ku muyaga nkuba uzoshobora gukoresha ikindi kintu umva niko umuntu agira ivyo vyigwa ego mbega iyo muri ko murahanura je mpamaze iminsi mbona abantu mu gihugu cacu mengo barubaka ugasanga n'ibicapo by'inzu bariko barubaka si ibicapo bigezweho ugasanga ni igicapo nk'ica kera mbega ivyo byo muhora mubihanura kugira tugire basi n'ibisagara bisa neza bifise ibicapo by'inzu bigezweho. Ego yuko uravuga ibintu nk'ivyo nca numva yuko nawe utabizemwo ubuhinga iyo uriko urakora igisagara nuvuga nk'amakartier mashasha yubakwa murambabarira si kugira ngo ngaye ibiriko birakogwa ariko no kujya twikebuke jewe ndamaze kubona plan yo mu 2045 yashizweho iratembera ku rubuga ngurukana bumenyi bw'inyange gisagara bifuze ko mu 2045 kizoba gisa bijya rero ntivyari kwiye ko amakartier mashasha aje inyuma yavyo kugira ngo tuzoyasubiremwo muri ico kiringo ahubwo yarakwiye kujana n'ico gihe mu kubaka bakavuga bati iyi kartier ko tuyubatse yisunze cashigwa cagicapo cyo mu 2045 gutyo amakartier azosubirwamo na yakera amashasha ntiyosubirwamo kuko yajanye nibihe nico gituma rero ubiravye hakugwa ikintu n'igihushana ariko nibaza yuko biba bivanye n'ubwo nico kibazo cy'uburyo tugasaba rero yuko ikintu cyose cyotegurwa hama kikigwa neza kikisunga igihe tugezemo ego muri ino minsi turabona umwengo mukuru w'igihugu dufise no munsi yahagurukiye ibintu byo gukora mbega nta cizere mubona yuko ivyipfuzo byanyu nk'umukonsulta bizohava bija mu ngiro muri kazoza. Ego ivyo biraduha icizere cyane kuko iyo uriko araba ishaka n'inguvu ariko arabishiramwo biraboneka ko hari ibintu byinshi bizogenda birahinduka twizera neza yuko izi mpano turatanga mu minsi zahubwo bazoturondera tukagira natwe ico tubunganiye mu iterambere ry'igihugu kuko iterambere ry'igihugu ntiraba umuntu umwe turaba twese je nditeguye yuko igihe cyose nk'ubu bampamagara bati hari ishigwa kanaka tugomba yuko utugirira no byitaba neza ntihenze mu minsi yahera izo nyubako rusange z'amatara turashira mu Kirundo bagize kuntumira mu n'amashinga amateka turagenda turasigura yuko ari umugambi mwiza w'iterambere kandi baravyumvise inamashinga amateka mu 2015 yabitoje na kwijana uno munsi nico bituma abanyakirundo bazokwiruhusa tugeze aho turiho turategura gushinga amapoto y'ivyuma ntitoshinga amapoto y'ibiti urumva yuko ari inyubako izobikomeye izoba ishobora kuramba kumara imyaka myinshi urabona yuko hano dufise amatara akozwe n'ivyuma ana matara aramba kandi ntahenuka ubwo nyene rero jewe nizo mpanuro no sano utanga yuko igihe cyose hagira hakugwa umugambi bo kwicarika abahinga babizi bafisemo ubumenyi bama bakagira ico bashitseko kizotema iterambere riba ryiza mu gihugu rikarama. Ego nakahe kajambo kanyuma wo shikiriza bariko barakurikirana kino kiganiro imbere yo kurangiza. Ego imbere yo kurangiza nagira bwa mbere nshimire muri studio mwantumiye kandi JCTV ndifuza yuko tuzobandanya turaganira uko muzontumira ko sinzoza ndaza hanyuma akamo nohereza ko nuko igihe cyose hari umuntu afite ubumenyi butuma igihugu kimera neza butuma isagara gisa neza butuma ubuzima bw'abantu bumera neza yuko atozigumizamwo yoza akazisabikanya n'abandi ku mpanuro agenda atanga ku baturongoye no kuba ari mu migambi y'iterambere canke bafite amashirahamwe atandukanye ejo uzonkenera azompamagare kugira ndamubarire mwidonido ikintu kimwe uko cokogwa n'ingene notera muri iyo migambi y'iterambere hariho ibijanye n'inyubako umuyaga nkuba hanyuma ibidukikije amagara meza ku bakozi n'akazi naho bakorera ivyo ndabifitemo impamya bushobozi no shobora guterera hanyuma hari ico ntakubariye naco nyene nohereza ko no kubijanye no guhingura ibintu by'imicafu bituma isagara kimera neza navyo ndabifitemo ubushobozi n'iki kiyaga usanga
cagiye kirononekara kubera ivyo baza barashiramwo ivyo baza baratamwo ivyo ndabifitemo ubumenyi buhagije rero urumva yuko uwonyitura hari ivyo twosangira tukabiganirako ego mu kurangiza kandi wosubira ukabamenyesha aho ukorera ukababwira ni akanimero ka telefone nko kwifuza kukurondera canke email. Ego murakoze cyane dukorera kuri ku nyubakwa irimwo rectora ya Université y'Ibiyaga Bigari IGR hanyuma ni kuri Avenue de la Mission mwumvise yuko dukorera muri Necos MIG hanyuma inimero yanje ni 79 47 66 27 79 47 66 27 hama ndakoresha na WhatsApp WhatsApp mfise ni nimero yo mu gihugu naho rankoreramwo mu minsi heze citwa Lesotho ni akamenyetso guteranya 2 6 6 gatandatu munani gatandatu gatanu gatanu busa indwi gatatu iyo barashaka kuyimpamagarako hanyuma nibaza yuko uzonyitura sinzomurihisha ibyo nzomurihisha n'ibindi bijanye n'ubuhinga bufata umwanya muremure ariko ari impanuro nzozitanga ku buntu. Ego ndizera yuko nitwasubira kugutumira muri studio uzotwitaba. Murakoze cyane kandi nzoza ndirukanga. Ego bakunzi ba JCTV iki ni cya kiganiro ugwaruka mu iterambere cyama gihakaryo ugwaruka canka abandi bantu bafise imigambi bariko barakora mu bikorwa by'iterambere muri kino gihugu cacu tuze dusubire guhura umunsi nk'uyu amasaha nkaya muri studio ya JCTV. Murakoze.